amaze kugira umumenyereza mushasha witwa gato tuja kwa Tottenham ariko nyine abantu bambanze ko bakumbuye gutwenga Landry dufashe atuzanira agafoto karaho kuri screen zacu amace twinjira kwa Tottenham kwa Roberto do Zerbi rugabeje bakuru bari mu bantu bagira nabi kori aya mafaranga kuronka amafaranga no kumenya ko yajera n'ibintu bibiri abanyamakuru bari mu bantu bagira nabi Landry rero tuzanira agafoto amatubanda ko kubera iki yabaye uko ndi yaguye umugiruko wende yaguye umugiruko aha wamuhanye la mzee wa kitambi Victor Boniface nimero 9 mwiza nyuma y'amezi 3 ari mu mvune bamenyesha bakuru bamufoto y'imyimenyerezo yewe ya mbere no munsi baca barabipostinga ku mbuga zigiye zitandukanye nimba yagwaye yargirya z'abagwaye kanimita mwanya wo kuyimutera kayirya haguca mu mitsi yaca uragirinda nk'iyi mu minsi mu mezi 3 uri mu sportive Victor Boniface aranagwaye akora imimenyerezo none ugwaye natizi yakoze zo mumaramwe amezi 3 iyi foto bayimufoto yagarutse mu myimenyerezo nyuma y'amezi 3 aha nyuma y'amezi 3 ategeriki Landry wibaza amezi 3 kimukora amezi anga nabamara umwaka bagaruka atagitanga Victor Boniface wose nimba yarifunguriye neza akareka kandi muri Afrika no gufungura yari neglige naje mu buzima uzugira umugisha Osimhen uremubona yuko Osimhen yomeruka inyuma y'amezi babarira ware nacubasha Mike ndagusubiremo muzi uzugira umugisha yakibaye nimba utagomba kwabiki ibisigaye bariye nacuba uno musakina equipe ya Werder Bremen umwe mu bakinyi beza muri generation ya Livecontroller kumwe na Alonso transfer yiwe imuganisha muri Arabia Saoudite yarahomvye aho kuva muri Liverpool niba uraja mu yindi equipe nziza uno musari kwa Werder Bremen imvune nazo zibazamubonye ndabira ujya garutse myimenyereza ameze ware nacuba karere yazare soko yaheze none ko agarutse yagize inda nini yavunitse kunda yabaye iki baramwunze hako garuka rero ndatakina abantu bakomeye garuka basufise niyo abantu bakomeye garuka ku buryo abantu bamenya ko wagarutse garuka ku buryo abantu bamenya ko wagarutse uramwumva azati yene yarakwiye kwitwa Jire Konde Tottenham Hotspur binyibukije Neymar bava muri trave bagasanga Neymar ofisi inda ibindi bisanzwe bakamukubita gym bikanka fungura none ugwaye urarya Tottenham Hotspur imaze kumenyereza mushasha witwa Zerbi Roberto nk'ibisanzwe nyuma y'uko imbere y'uko ugera uriya mugabo Kirinodor hari Kirinodor pa rasuriya Igor Tidor toujours endormi baramurenganya il se jamais réveillé none se ujya mu gutera n'izirezirezirita ahubwo najyama ahubwo arajyana eka mbabarira we none itiro yararibuze uga ntajyama ahubwo araryama ibintu byose bibasinziriye yikangura uri umuntu w'umugabo ukaba wojyama n'ibyo bintu maze mwisi Tidor wowe uri umugabo maze gute Kirinodor aho ewe Tidoro indwi 6 nizo yaramaze muri Tottenham utajyama yaronse victoire imwe na niri yakwiye kwa Liverpool hariya sorte baramubwira ati sorte wowe uri mubi no season niwo mwiza wonyene utamukwiye kwa 3 Tidor kandi biriya bintu ndavyibutse je binankorako urakina na Tidor uri umugabo gati uziko je niyo ndamuravyumva notwenga Tidor aratwengeje Tidor kunatekanye yarakwiye kubera mu pastori Monsieur Igor Titoreveye cyangwa mu padiri bigera bihe yarakwiye kubera mu pastori umuntu akorera Imana nyene abwira ubutumwa bwiza abantu kuko niba abantu baba batekanye muri buriya buryo nuko bipasa Igor Tidor mwiza nagenda amenye Igoronya wagira urondera Igor Tidor mwiza ucumukura zarece na za kandi rero atasirongera imigwi mikuru mani yamenyeraje Juventus bariko bakina na Madrid ndabona nti Juventus iranize Madrid biraheze oya Tidor acha afata Kenana Yildiz afata Kefren Turamu afata uriya mwataka wabo Dusan Vlahovic abasohorera umwanya kwa Marseille ega Tidor ahubwo mbabarira n'ubu muvuge gahoro ashakora inde equipe nziza yo kubisaka yavuye kwa Marseille kwa Juve neza birazoma ibi ni mwazari ariko aravuga mu buzima gira umugisha mu buzima bwawe ibisigaye bizoza umugisha rafuse uriya ni Torres ashobora kuri tapive uyu ni Torres wari wamenyereza yashobora kwirukanwa kwa Tottenham kumva dufata akarero yahawe nka Man City equipe nziza Liverpool uriya equipe nzira zamana kabisa kandi aracari jeune imyaka 47 yala ibaze nkobo Igor Tidor ko yari mu gikombe c'isi Chimigwi Klopp atariyo Frick atariyo Arteta atariyo yari mu gikombe c'isi avec Juventus doti n'ubu yari muri Ligue des Champions mani yatayiriyo uravyumva abasotse muri umunani zambe za Paris wenda kubwiye ngo uyu ni Torres wo mu bamenyereza ari mu bantu bahejeje saison yirukanywe mugabo yakinye Ligue des Champions ariko muri na Juve
biranka akinye Ligue des Champions kubona Tottenham arasezererwa ariko muri knockout stage yageze n'ubu dushobora kubona iyindi akinanye Champions League nko no nyene wabona mu kwisinda gace aho ubona nka Atletico irirukanye Simeone oya surprise ahubwo uzobona azananye na Man muri Champions League Amakosa reka Man U ntipfa gukora amakosa nabonye barakoze amakosa Man U barakoze amakosa ariko ariho ikosa ritari ryo gukorwa nk'ubu kabona Chelsea batandukanye na Real cyabumvikana Tudor yewe Chelsea ya Tidor kabisa wamugira muboneka Iseda kina deuxième division bucuti no barabwira abantu ngo jango ndamufana wa Manchester ngo ngango ishami rya Ferguson nanje no ishami rya Abramovich Tottenham rero musumenyereza mushasha witwa Matteo de Zerbi Roberto de Zerbi munanunga uyu rero yasinze gushika muri 2031 kandi arabo mu mamwereza bw'amafaranga menshi miliyoni 12 ku mwaka akazi kambere yasinye nako kugumana equipe gushika 2031 kokana championship irashaka kufisa umumenyereza mwiza Amakosa yagumanye ino equipe kuko yari muri championship bamaze kwikorora ntiyakoroka kandi ifite amahirwe yo kwitokoroka Spurs ira risk n'ubundi mu vyambere ariko Spurs nizo bifise amahirwe yo gukoroka ni menshi gusumba mu cicaro ca kabiri nizo bifise n'umumenyereza mwiza gusizo ni nayo equipe ya mbere izo bifise ikibuga cyiza ariko akazi kambere yasinye muri contrat yiwe d'abord ni menti equipe muri première division nyuma yuko ari wa 17 akaba rutinota iri rimwe ryonyene West Ham y'10 ni banagaruka batana mu mitwe rero muri EPL ikintu cyambere inyuma gutsindwa na Nottingham Forest Tottenham Hotspur irakurikiza equipe bari guhanganira hari ibibanza bitukura ikintu cyambere je mbona nuko vyari bigoye ko Tottenham nyuma yo kwirukana Tidor irongo mumenyereza yitwa kari mwiza yiyemera bino byo nivyo twagiye turabona equipe zihaba akazi nk'aba Sam Allardyce ba Big Sam ingo kora equipe tugutumye gusa kugira kugorora equipe sinibaza ko Roberto de Zerbi yari kuza gusinya amazero no mumenyereza beza dutunze rero yafashe risk najewe mbona ko ntari gutahura uburyo yayifashe ariko na Tottenham yatahuye ko afashe risk iravuga ati turaguha amasezerano tugukubitira amafaranga bivuze ngo natamentena ko equipe iguma mu cicaro ca mbere zoba ari esheke kuri CV yiwe kuko haruhande yo kunanirwa ari kubona Olympique de Marseille yavuye kwa Brighton Aces arasubira kuba agize indi esheke yo gukorora equipe nka Tottenham Hotspur buriya ntibazobera kuri Tidor wevyo warugwa kuri wewe mugabo nawe yavuze ati reka rero kigisebo n'indamuka ndakigiyemo ndakijemo mfise amafaranga mfise contrat ndende baze nk'ubace bagusezera ngo equipe ikore muri deuxième division bagaca gutekerera 5 12 millions fois 5 nangahe 60 ati ndikura ama projet y'imigwa ari serie ya mibikombe kanje negeranya amafaranga ibindi bihere kandi uno munsi nawe yokoroka Roberto de Zerbi kuvuga ngo Tottenham turagwaye n'ubundi cizero iyo igarukana kwigarukana n'akanya gato ngo naje mu byo nemera kwigarukana n'akanya gato gusa namengo vuze ngo naje mu byo nemera ngo yopfuma ikoroka kayigarura nyuma ya mu byo nemera yigarukana vuba ahubwo gusa irisifi gusa kuraba ko ashobora kuba yogumana abakenyi be beza mu gihe bikorose bon si ngombwa ko gumana bufise kuko ikintu cyambere abaye muri championship ushobora kujayo witwa Patson Daka warakora bikora muri Premier Division na Leicester City wagera hariya ukisanga urabandaje na 3e division ahubwo hariya bica bisaba gusetting indi project ariko ziki equipe basamaye kwirukana Frank bica bisaba oya Frank yarayigejeje abi nawe nyine muri yamurinze erega mvuze ni equipe barasamaye gusezera Frank yakirikana basi n'umwanya wo gusezera Frank basezera Frank bamuhakazuye oya ahubwo iyo batinga kuyo kuko yirukanye inyuma imbere yuko Frank yirukanwa sivyo naje ganje mvuze ni barakoze kosa bari kwirukana Frank yotera yinjira byo guteba d'abord kwirukana Frank ariko bakimusezera baca banakora n'indi kosa bazana ubusa na Frank hakwiyumvira ariko kuko no deja avant yuko akazi gabwa ati burya rigati Frank ni mwiza kuri Tidor ashobora kuba yorosha amasezerano Frank ni mwiza kuri Tidor ko Tidor ashobora kuba tiyemerera bizi ko atavyaze iyo rero mugiye kuko urumva nk'ubu nka Tottenham ishobora gukora na De Zerbi yaravuze yakirikana mbere ya Tidor tutaramurisha ko aravuganye na De Zerbi hama bakumva avec bari en cours ya saison ibintu De Zerbi ariko arabasaba surtout muri kontra ko ngubije ngi kontra go yaza 5 rero bwa mbere De Zerbi 5 umuntu asigaje toti kirondera De Zerbi rega De Zerbi yari yansi yatinye avuga ati jewe reka nzi umwakuzi turi kuri journée 30 baramusera yemera na kabiri usigaje match standard equipe iri mu kibazo kije gusaba gukoroka ariko abantu bagukubise mu shara miliyoni 12
bivuze ngo uko bigenda kose Zerbi yari yananije Tottenham oya Zerbi ikicirukana Frank hama bashobasanga rero no mu Kidor toujours Tidor no mu mwaka wese yayibayemo akajya Juventus kugira ngo amare saison urumva Tidor racha rorosha ibiganiro hama bicaye nka vyari n'ibyo boss ashobora kuvuga ati okay reka mena toro yemena shendagiza ko bamuhemba make ikintu nemera kuri Tidor kuri Zerbi nuko nk'uko nariko ndabivuga ekipe nizofatwa no gihunga cyo kuvuga ngo iramwirukanya kubera ko ekipe ikorotse kuko nimwe mu bagabo bakugarantisa kukubakira projet nziza sinibaza yogarukana Tottenham mu cicaro ca mbere niya na Parvena none ntibayimusendeye ko yayanse baramwirukanye naho wazo yakoze deal nziza yazuca ko sinibaza ko Zerbi wirukanye ngo nuko kore ekipe uwundi mwaka wa saison utangura kumata inde ekipe iramwegera nanje nco navuze kuri muhakazi kuri Zerbi nta kibazo ariko kandi birasaba ko n'abarongozi bajera neza ino situation ekipe irokotse bazo bafise garantie ko mwaka uza bafise Tottenham Hotspur ikina umupira utandukanye n'ivyo barimo dufashe kuco tuzi kumenyereza nka Zerbi nimba nabo basha zo buhabwa ko na Marseille buriya ntangoye gutahura ko Marseille mu burongozi ishobora kubigwaye cyane gusumba amenyereza none abanye ko vyamaze kuba officiel yuko uyu mugabo w'umunyamaroc Mehdi Benatia nawe nyene batandukana hageze igihe ba Pablo Longoria yavuga ati jendagiye rero nariko ndaraba Marseille yatanguye gusubira kuba nziza kuva kuri George Sampaoli baca baricanganya baca mukora transfer zitandukanye nizo yasabye acara sezera ekipe asezeye batidoro baracu kabona ngo Marseille uzora bigice ca mbere ca misi yose wabatanga icizere nka ekipe zoza muri Champions League nka ekipe yo concurrence Paris mugabe igice ca kabiri ca zo gitanguye Marseille bigiye iyi Marseille tsinzwe na Real FC n'uyu mugabo unamusi ni bafise Abibe reka be isanasane mu mwaka uza dotangura sezari mwiza oya hari imigwi nayo nyene yamana kajagari kugeza mu kwezi kwa mbere Abibe azobagira iyo muri canke ubwo azobagira gire gute agende rero nico nemeza ngavuga ngo Zerbi tachiwe turayizi numwe mu bigishwa bakina Toto football nubwo ari umutaliyano ariko kandi numwe mu bagabo novuga ngo biyadapta mu masysteme agiye atandukanye asanze equipe ya Tottenham ubwo yagira irafatwa n'ibibazo by'imvune abifise uno munsi Tottenham ni bayipe niba yemerera kwira defeated standard 8 zikurikirana no none tuze Bergvere dufata karore ukamutungana na Archie Gray ugatunga Jed Spence no musatuma ko mu giseruka gw'abongereza ufise Pap Matar Sarri rimwe na rimwe ufise Urandare Koroman ufise Draguzen ufise Vicari ufise Van der Ven ufise Pedro Porro ufise rimwe na rimwe uravye umugabo akunda kubadandaza Cristiano Romero kapitene wa mugabo ukina match imwe igucungura 3 fois office mbese rinda kubimwe agenda nemeza yuko Romero yabuze umumenyereza muri Tottenham tout simplement kuko duravye Romero effectif ya Tottenham numwe mu ba defenseur kwisi ama equipe presque yose akomeye ubona mu mwanya 11 ba Tottenham Hotspur dufate nk'ubisanze muri championship niba abakinyi ubona ngo bagiye ku isoko bogugwa n'imigwi ikomeye ifise kandi na projet nziza niba nakoroka Edi kuko no muzi uravye nakarorero bibaza ngo hari equipe yo kwemerera Van der Ven gukoroka sivyo Xavi Simons akagenda haracari mahirwe bisobanura ngo Zerbi profile wowe yinjiranye muri Tottenham Hotspur naho avuye muri Marseille bisa nk'ivyanse mugabo nimba Marseille byanase imbere ya Sampdoria ariko abavunga bahiyo resultat ukisanga no musi uri Marseille wayihayo bitwa Habibi Beye inyuma y'inkino 3-4 nawe nyine atanga ngo wamuteza inkino nawe nyine zingati gushora kumwirukana ibintu nk'ivyo uravye profile ya Thomas Frank uravye profile mugabo witwa Igor Tudor ndibaza ko ni profile zibiri nako ino Zerbi ni profile irengeye y'abagabo babiri ariko hari umuntu yagumye agaruka kuri Frank je nemeza ko Frank ngiye kurondera icatumye nanirwa sino donatire ndavye ivyo yahaye Brentford n'urugero rwiwe nubwo ari kwa Ronnie kwa Tottenham yari kunanirwa kurugero guko equipe hari abamenyereza beza biyadata muri projet zabo batanguye mugabo umenye ko hariho abamenyereza bigora yatanguranye n'umwana Frank yatanguranye n'umwana aho ko Frank yinjiye karinda soka atamenyereje Madison na Kruzevski mugabo ico je nemeza yarageze ikibazo cy'imvura cyane Frank si mubi ku rugero rwaho Tottenham hakwa kwikorona ariko Frank yarahuye n'ikibazo cy'imvura cyane muri ni nkuko twabona Tottenham Hotspur dufate kuri Zerbi igomanye za resultat ikibazo ntabwo arabamenyereza uno munsi bwana Mike umugabo yitwa David Moyes acunguye Everton none hano Everton ivuye none Everton yarivise bande abakinyi Everton yarivise kuri bande touche iriko iracungurwa atari ubu byafashe ro bayimandi yaye nabandi erega Everton igeze ku mwanya w'umunani we none ni gombi je muri Europa League cya conference yanazanye Grealish nk'umusore ko afashe n'umwanya magana nyene yamaze kubabura mu kibuga iki kintu je cha Tottenham ndagifata nk'ikosa rikomeye bafashwe n'igihunga cyo kugira jo kwirukanga kuzana Roberto Zerbi oya nagihunga Hazard ni igihunga kubera bari kumana Tido
bon none rege n'ubundi jewe ndiko ndabona oya bamukubisa amase ndindira oya Landry ndindira wareka kwanka ivyo ntarakubwira reka twigire mu bundi bamukubisa amasezerano azoshika muri 2031 none ari n'abana muforshije yababwiye ati reka nyamara ntangurane n'umwaka none si ese bagomba guforsa gusanzwe bari guforsa ava ahubwo bakanisa kicirukana bacasanga bakoze ikosa nandiko ndagomba kugusigurira bamuhaye amasezerano maremare banamuhaye n'umushahara munini kuko yisanze aza mu rutonde rwo mumenyereza wa kabiri mu bamenyereza beza bahembwa neza cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ico si kibazo miliyoni 12 n'imyaka 5 mu Bwongereza cha wisanga rero vashwe na cagihunga cyo kumva ngo none ko twari tumuzanye ngo turokore akabara korotse mufashe risk yo kumwirukana ikosa ryari gabo dabo mwenda miniza ikosa ryari gwabo erega ni nkuko ukoroka ukoroka ufate kuri umurongozi wa Tottenham Zerbi akorokanye equipe wo mwirukana aho bigeze yo kuzoyigaruka Hazard tumaze kubona reaction z'abantu bagiye batandukanye kenshi mu gihugu cy'Ubwongereza nasha erega Zerbi amenyereza inkino ndwi agira amenyereza inkino ndwi Tidor amenyereje zinga kugira bamwirukana none Tidor zari zo kurokora nawe vyaranze uyu nawe yokorokana nayo naje nemera ngo bwa mbere bwo equipe yarigeze habi igituma Landry mu vyasinga vya mbere mu masezerano siko abanyamasezerano yiwe harimo romanti equipe muri première division niya naramuka yikoroye Tottenham yakoreje ubwenge kuko arafisi yo assurance y'umumenyereza kwa kirindi projet barangiza ugaruka barashikira kwa Sunderland none shaje yewe barashikira kwa Sunderland uyu mugabo yitwa Igorti nako Roberto Zerbi genda mubona wanashaka sho bishobora kuzokunda kuko Tottenham tuzi ya Porsche barashikira kwa Sunderland ku munsi w'Imana bace bakira Brighton bakurikize kwa Wolves iyi Tottenham tuzi ya Porsche na Porsche mu mupira w'amaguru n'umumenyereza atacu yasiguye kirekire kuko yahawe imigwi mikuru nawe nyene biramunanira muga kwa Tottenham akigaragaza unamuzura nimba yananiwe kwa Marseille ashobora kuza kwa Tottenham akatwereka ivyiza ariko rero mumenyereza mushasha Tote bafashe ingingo bihuse Zerbi aramone Uganda mwiyemera Zerbi ko ujyambwiye ko agiye muri Real Madrid yociba kandi yemera Zerbi Zerbi umupira arawukina nuzo namuvuge nabi Zerbi gadi yumva kubera ko no kwisanga n'ingurusha yagushize Zerbi umupira arawukina ariko hari club zitaba ziberanye n'abagabo bamwe hano umusango we namwe mbere turi kumwe sinibuko umusayimbarira Zerbi ni mwiza Zerbi ni mwiza cyane mugabo mu migwido kwande narica kariyeri mu migwi yo muri nivo yo hagati cyane ico nizo Tottenham Spurs ishobora kuba equipe mbisha kumucavuriza kariyeri Spurs nta kintu kimwe zo munaniza kuko ni equipe nto muzindi nivyo ndakora mu gihe bitoku nivyo bamutumye ariko kandi vyakunda n'intango y'ubuzima kuko nivyakunda Luis Enrique umuzingo umumenyereza mwiza avuye kwa Celta Vigo nivyo rero kuri Roberto Zerbi nariko ndarabiriya famille Teogo sugaje umwanya mutaro Igor Tidor famille yandi ya Tidor afise abana babiri witwa Roko Tidor na Mija Tidor yala iryo zina yoseko abavyeyi biwe Mario Tidor n'uwitwa Ojana Tidor aba mushikiwe Ivona Tidor mana yanje umugore wiwe Stephanie Tidor nakumuryango Tidor yabara umuntu yacitwa nakumuryango Tidor ni famille y'abantu bajyamye ibaze ko umuryango wanyu mwese mwitwa ba Tidor je ncumva Tidor narizi ni dor do verbe dormir oya nese niki oya Croatia kirafatanye ni Tidor kandi nta esiriko bari kumva ngo ni dormire gute kandi nta esiriko sinari bwabone neza nuko gusa gasora ni amajambo y'igifaransa usanga mu kwandiko atari kumwe mugabo mu kuvugwa ari kumwe amabati meza cyane ya BG 28 na